Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nation ya YouTube ya ICTV bashikiriza amakuru atandukanye abavugwa irya nino, tubashikiriza amakuru avugwa muri politike, tukashikiriza izivugwa mu mutekano biba vyagiye biragarukwa ko mu binyamakuru ndetse n'andi makuru menshi tugenda tubashikiriza. Mu nkuru twabashikirize mu misi iheze twababwiye ko icuka atari ciza mu ndongozi nkuru z'igihugu, ariko tukababwira ukunyinyurana kudasanzwe kuri mu mugambwe CNDD-FDD, tubabwira ukuntu inzira iriko irasha muri uyo mugambwe w'inkona kubera amatora yimirije mu mwaka 2025, aho umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito biboneka nkaho asigaye ari wenyene, aho abategetsi nka bose basa n'abamuhariye canke bakaba baramurekeye ikibuga wenyene, akaba kirimwo wenyene. Muri kino gihe umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca akaba ari mu gacerere kadasanzwe. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo nawe ntibazi ivyo ariko arategura. Hakavugwa kandi n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo yoba ashigikiye cane Gervas Ndirakobuca. Hakaba hari amakuru adasanzwe tuza kugenda turabashikiriza, n'amakuru ari buze kugenda agaruka kuri ivyo nyene meje kubwira mu buryo bw'imfunyapfunyumuza, kubikurikira mu buryo bw'idonido. Hari intwazangabo zibiri zipfunzwe, izo ntwazangabo amagara akaba zikitse, turaza kubaha idonido ku vy'izo ntwazangabo, tuze no kubabwira ku bintu vyoba vyashikiye izo ntwazangabo nyuma yaho amagara azimikitse kubera ko zankiwe kuja kwivuza. Turaza kugaruka kandi ku manyanga adasanzwe yabaye mw'itangwa ry'uburenganzira bwo gusanura isoko nkuru ya Bujumbura, house isoko nkuru ya Bujumbura. Turaza kubabwira ku muntu yahawe iryo soko, tuze no kubabwira kuri uyo imigenderanire yoba afitaniye n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ndetse n'umuryango w'umukuru w'igihugu muri rusangi. Tuze no kubabwira vyinshi mwanyegejwe muri ano makuru, muraza kugenda tubikurikira. Dufise inkuru nyinshi twateguye, muraza kugenda murazumva ndetse tukaza kugenda turabaha idonido kuri ivyo vyose biriko biravugwa. Bayo utarafyonda kuri sabone ofyonda ko kugira uko turajishako inkuru uraje uba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tutambutsa umunota ku yundi. Reka no makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru, ni inkuru yo gutabariza amagara y'abajenerale canke y'intwazangabo zipfungiwe mu ibohero rya Gitega. Ni inkuru yihuta cane yo gutabariza izo ntwazangabo zipfunzwe kubera zagirizwa ko zagize uruhara mu myiyerekano ndetse n'imigumuko yabaye mu mwaka w'2015. Iyo migumuko ikaba yaratewe n'ikindi kiringo kitari gikurikije amategeko ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Nk'uko amakuru adushikira bivuga, amagara y'aba ofisiye babiri bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega ari mu kaga gakomeye cane, aho izo ntwazangabo zipfunzwe kandi zikaba ziremvye mu ibohero rikuru rya Gitega. Hakaba muri abo twamenye harimwo Colonel Michel Kazungu na General Nimenya. Abo bose bakaba bagirizwa ko bagize uruhara muri coup d'etat yo mu mwaka w'2015. Bakaba rero bafise ikibazo gikomeye cane, aho ubuzima bwabo butifashe neza, bakaba bakeneye kwihutanwa ku bitaro kugira bashobore kuvugwa, ariko nanone hakaba barankiwe kujanwa kuvurirwa ku bitaro bikuru bishobora kubakurikirana. Colonel Michel Kazungu akaba apfunzwe kuva mu mwaka w'2015, akaba rero agwaye ingwara ya hepatite, ikaba rero ingwara y'igisukari yaraduze cane, bikaba bimeze nabi, akaba ashobora no gupfira mu ibohero rikuru rya Gitega. Nyuma y'igihe kinini cane agwaye, akaba yararungitswe ku bitaro vyo mu ntara ya Gitega kubera ko atarameze neza,
abaganga b'abahinga bakaba barabonye ko amagara yiwe amukitse kandi ko atameze neza, bakaba barasavye ko yorungikwa ku bindi bitaro bishobora kumukurikirana vyo mu gisagara ca Bujumbura. Nubwo abo baganga basemereye bagasaba ko uyo yorungikwa mu bitaro bikuru bishobora gukurikirana amagara yiwe, aho izo transferi bamuhaye zikaba zaratebejwe mu kiringo kingana n'indwi, hakaba rero harindiriwe ko baronka uruhusha kugira urwego rw'iperereza mu Burundi arirwo rushobora gutanga uruhusha rw'uko yoja kuvurizwa i Bujumbura. Amasoko yacu mw'ibohero rikuru rya Gitega akaba ariko atumenyesha. Nk'uko rero kw'igenekerezo hari kuwa mbere igenekerezo rya kuri no genekerezo rya karindwi nibwo Colonel Kazungu yashoboye kurungikwa ku bitaro vy'abasirikare i Bujumbura nk'uko amakuru yacu avyemeza, ariko ubuzima bwiwe bukaba buri mu kaga. Hari kandi General Nimenya akaba ari uyundi ubuzima bwiwe buri mu bibazo bikomeye cane, nk'uko twabibabwiye mu gihe kimwe na General Nimenya baragirijwe bose ko boba baragerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015, akaba rero bariko ngo nawe akaba agwaye ingwara y'amafyigo. Uyo rero akaba nawe aremvye cane kandi iyo ngwara akaba yimaranye imisi. Mu misi iheze akaba yari yarajanywe ku bitaro vy'i Gitega aho yari ameze nabi cane, ariko nanone akaba yarafashijwe n'abaganga, ariko ntaco vyatanze. Umuryango wiwe ukaba utewe umutima uhagaze kandi wifuza ko uwabo adashobora guhabwa ubuvuzi bukwiye mu gihe batariko baramwemerera ko aja kwivuriza mu bindi bitaro. Gutyo rero akaba ari ibibazo bikomeye cane. Aba bagororwa rero bakaba kandi baje biyongera ku bandi bakunda kugira ibibazo bari mu mabohero. Mu misi iheze hari uwuheruka gupfa, uwo nawe akaba yarapfuye kubera ko atahawe ubufasha, akaba atararonse ubuvuzi yategerezwa. Uwo nawe akaba ari umupfungwa yitwa Joseph Nzigamasabo, yapfuye kw'igenekerezo rya gatatu apfira ku bitaro Rwakaredi mu bitaro biri Bujumbura, inyuma y'amezi hasabwa ko yokurikiranwa, ariko bikaba vyaratebejwe gushika naho apfira mu bitaro, mu gihe vyaboneka ko habaye ukumurangarana ndetse abategerezwa kuja kumufasha kuvugwa bakaba batarabikoze. Mu zindi nkuru zivugwa cane tugaruke ku nkuru yindi y'urupfu rubabaje cane rw'umwe mu bahora ari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD, akaba yari n'imbonerakure yiyemera, akaba yapfuye aguye mw'ibohero, ariko bikaba biriko biranyegezwa. Ni urupfu rubabaje rw'umupfungwa yapfiriye mw'ibohero, abategetsi bakaba bategetse ko bitoja ahabona. Uwo mupfungwa yapfiriye mw'ibohero rikuru rya Ruyigi ku munsi wa kane genekerezo rya gatatu z'ukwezi kw'icumi mwaka 2024. Yitwa Niyukuri Jonathan w'imyaka 34. Jonathan yari imbonerakure, umunywanyi akomeye w'umugambwe CNDD-FDD, yaba ku mutumba wa Rugata zone Biyorwa komine Butaganzwa, akaba yari yubatse asize umugore umwe n'umwana umwe. Imfungwa rya Niyukuri Jonathan ni imbonerakure. Niyukuri Jonathan yarasanzwe ari umunyabigega gestionnaire w'ivuriro ritoya rya Biyorwa, ni centre de santé Biyorwa. Mu kwezi kwa karindwi mwaka 2024 niho Jonathan yahagarikwa kuri iryo vuriro yagirizwa amafaranga yari yanyurujwe kuri iryo vuriro, amafaranga angana n'imiliyoni 19. Naho Jonathan yafashwe bivugwa ko inyuruzwa ry'amafaranga boba babikoranye n'urongoye iryo vuriro yitwa Ndayizeye Vincent,
Garige, uwo rero nawe akaba yahavuye ahunga igihugu inyuma yo kumenya ko Jonathan yamaze gufatwa gushika ubu ntawuzi iyo ari. Kuva muri ko kwezi kw'indwi Jonathan yaciye atwagwa gupfungirwa mu ibohero rikuru ry'iyo ntara ya Ruyigi. Jonathan akaba yagumye asaba ko batomupfunga kugira abandanye akazi azohore ariho ayo mafaranga buke buke bamukata ku mushahara, ariko ntivyakunze ko gisabo ciwe cumvigwa. Urupfu rwa Niyukuri Jonathan kw'igenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'icenda mwaka w'2024 niho Jonathan yatangura kurwara. Yafashwe rero ashushe cane, akaba yarumvise ko amerewe nabi cane, baca bamutwara mw'ivuriro ry'ibohero, ariko ntaco bamufashije kuko bamuhaye utunini dusanzwe harimwo utunini tw'ubushuhe nk'uko amakuru ava muri iryo bohero avyemeza. Haciye imisi mike Jonathan yagumye yumva atamerewe neza, akabwira bagenzi we, nyuma rero afatwa n'ikintu kimucumita mu mbavu, ico benshi bita umusonga. Yarasabye ko yotwagwa kuvurirwa hanze ibohero, ariko ntivyakunze kuko umukuru w'ibohero Eric Merusabe yanse ko Jonathan asohorwa ibohero kuko yohava ahunga nka mugenzi we yahoze arongoye ivuriro. Vyagiye gukomera cane kw'igenekerezo rya 3 z'ukwezi kw'icumi 2024 igihe Jonathan yaremba na wa musonga. Muri uwo mwanya rero yaravuye mu bwogero dushe afise ubushuhe bwinshi, bamutwaye mw'ivuriro ry'ibohero baramutera umuti w'ubushuhe wo mu rushinge bita diprone. Iyo rero diprone uwo munsi abaganga basabye ko Jonathan yonyarukanwa mu bitaro bikuru kuko yari afise ibimenyetso vyo kudahema neza, ariko barabuze uruhusha rw'umukuru w'ibohero, ivyamuviriyemwo urupfu kuko inyuma y'amasaha make Niyukuri Jonathan yaciye yitaba Imana acikanira muri iryo bohero. Ikiziga ca Jonathan caciye gitwagwa mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru vya Ruyigi, bitegekanijwe ko azoshinguranwa iteka igenekerezo rya 10 z'ukwezi kw'icumi 2024. Inyuma y'urwo rupfu rwa Niyukuri Jonathan, abategetsi batandukanye mu mugambwe CNDD-FDD aho mu Ruyigi bategetse ko atahantu na hamwe vyovugwa. Bateye ubwoba rero n'abakozi bo muri iryo bohero ko bivuzwe bazokwibonera ko akababaro ni kenshi mu nshuti n'abagenzi b'umuhisi Niyukuri Jonathan. Akaba rero tubajije umuryango wabuze, kandi ibintu by'abantu bariko barapfira mu mabohero kubera babuze uko baja kwivuza bikaba vyokurikiranwa, kuko biramaze kuba ikibazo gikomeye cane mu Burundi. Ivyo benshi babona ko ari ubutegetsi bugomba kumarira ku buhomba abapfungwa ndetse bamerewe nabi mu mabohero. Tugaruke ku zindi nkuru zivugwa, hari izo nari nakubwiye mu ntango zano makuru. Tugaruke ku vy'isoko nkuru ya Bujumbura, bivugwa mu isoko nkuru ya Bujumbura ndetse n'amanyanga yobakorwa na bamwe mu bategetsi, na cane cane umuryango w'umukuru w'igihugu General Neva. Isanurwa ry'isoko ryahoze isoko nkuru ya Bujumbura ryoba rigiye gusubira guteza ikibazo gikomeye. Nyuma y'imyaka Barundi barindiriye amasezerano bari barahawe n'ubutegetsi ko isoko nkuru ya Bujumbura izosanurwa, ariko ivyo bikaba vyarabaye ukurindira ibidashoboka. Hakaba hari yandi masezerano yo gusanura isoko nkuru ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Muri kino gihe rero hakaba hariko haravugwa ubuza kuvuga ko agiye kuryubaka. Kw'igenekerezo rya 16 nibwo isosiyete Ubaka Nation Group yatanguye ibikorwa vyo gusukura ico kibanza. Bamwe bavuga ko coba carimwo n'ibintazi by'abategetsi bo muri CNDD-FDD kubera ukuntu ico kibanza kiri hagati mu gisagara ca Bujumbura cari carabaye. Benshi bakavuga ko ibi bintu vyari biteye ubwoba. Nibwo rero ibi bikorwa vy'uko
hari isoko rigiye gusanurwa bitangazwa, benshi baranezerejwe nuko vyoba bigiye kuba, ariko nanone abandi bakaba batewe amakenga nuko uwo yiyemeje ko agiye gusanura isoko nkuru ya Bujumbura atazobishikako, ariko nanone uyo uzoshira mu ngiro uwo mugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura, akaba yarahawe iryo soko ata mahiganwa abayeho, ikindi kandi akaba ari umuntu azwi mu manyanga yoba yaragiye arakora. Ivyo rero bikaba vyerekanwa kandi nuko yoba yarahawe mu isoko mu manyanga kandi afitaniye imigenderanire idasanzwe n'umuryango mukuru w'igihugu, gutyo rero benshi bakaba babona ko ibi bishobora guteza ikibazo. Uyu nta wundi ni Fabrice Manirakiza, akaba ari nawe aserukira ishirahamwe Ubaka Nation Group, akaba yarahawe kubaka isoko nkuru ya Bujumbura ata mahiganwa abayeho. Ivyo rero uwo mugambi ukaba waremejwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito, arawuhezagira, ariko nanone iyo kompanyi sosiyete y'uwo uzokubaka iryo soko ikaba izwi ko akunda kwegeranya mu gutoza amafaranga mu bantu. Ayo mafaranga rero akaba ari amafaranga azokwishurwa mu myaka 50. Uyu mugambi ukaba kandi warashizwe mu minwe y'icitwa One Africa Investment Fund. Iyi nayo nyene yatangujwe na Manirakiza ubwiwe. Kino kigega akaba arico gihamagarira abantu, kibahimiriza kugira batange amafaranga yabo bazokubaka isoko nkuru ya Bujumbura, ariko nanone akaba bahamagarirwa cane abari muri diaspora. Manirakiza akaba atoza amafaranga, ariko nanone ibi bikaba bituma hari ibibazo bimwe bimwe vyaduka. Kuba leta idafise uruhara muri bino bikorwa ndetse no gukurikiranira hagufi ivyiyubakwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura, ndetse n'ukuntu ayo mafaranga atozwa na Manirakiza azokoreshwa, ibi ni ibintu bidasanzwe. No kuba Banki Nkuru y'Igihugu BRB itazogira uruhara muri ivyo bintu, ibi navyo birerekana ko ari ibintu bikomeye cane kandi abahinga babona ko bishobora kuzoteza ikibazo, nubwo bamwe bavuga ko goba ari uruyeri ko kugira abategetsi bakuru bibe amafaranga y'igihugu. Nkuko Manirakiza yabivuze, abazoronka inyungu bazotangira kuzironka ngo mu kwezi kwa mbere, nubwo rero yavuze ko atanguje uwo mugambi kubera ko yahawe umwizero na Banki Nkuru y'Igihugu BRB, ariko nanone abahinga mu vy'ubutunzi babona ko aya masezerano akomeye cane kandi ko ibi yiyemeje kuzobishika ko bizogorana, mu gihe rero igihugu kiri mu kibazo kidasanzwe cuko gifise amadeni menshi cane kitarariha, kandi ivyo bikaba bishobora kuza guteza ikibazo. Kandi abahinga mu vy'amafaranga mvamakungu bakaba banafise ubwoba ko ibi bintu Fabrice Manirakiza yiyemeje na BRB ubwayo ishobora kuzosabwa guca ifyatura amafaranga menshi cane kugira amafaranga aboneke, mu gihe rero ibi navyo bizokongereza ikibazo gikomeye cane kandi gihanze Uburundi cuko amafaranga y'amarundi yataye agaciro. Ibi kandi bikaba ari ibintu bishobora gusigurwa na BRB, ariko nanone kavuga ukuntu ishobora kuzokwishura canke kuriha abantu mu mafaranga y'amarundi, nubwo uwo mugambi amafaranga yavyo biri mu madolari. Nubwo rero ibi biteye ubwoba muri gutya, abahinga babona ko iryo shirahamwe One African Investment Fund rishobora kuzokoresha amanyanga adasanzwe, ashobora ndetse no kuzovamwo uruhombo rukomeye ku bazoba bashizemwo amafaranga. Fabrice Manirakiza ni umuntu azwi cane mu minsi yaheze, hakaba hari na ibikorwa yagiye arabonekamo nko kuva mu myaka 10 iheze. Manirakiza akaba
avugwa cane mu makompanyi ashika kuri ane, hari nk'iryo azwimwo rizwi nka Kamanzi Burundi ndetse na Assurance Agico, akaba kandi anafise irindi yitwa Ubaka Nation Group ndetse n'irindi shirahamwe ryitwa One Africa Investment Fund. Uyo rero umugambi wa mbere yakoze mu Burundi akaba ari uwo kubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura yise Miriwari, akaba rero ari umugambi yashigikiwemwo ariko nanone akaba haravuzwemwo amanyanga atari make yo kwiba abantu. Uwo mugambi nanone ukaba warakozwe binyuzwe muri rya shirahamwe ryiwe Kamanzi Burundi, akaba ari ishirahamwe rya mbere ryahawe ivyangombwa rikanandikwa muri Australia. Nyuma rero yaho havuzwe mw'amanyanga adasanzwe, iryo shirahamwe rikaba ryugagwa muri Australia. Mu Burundi nyuma yaho havuzwe ibibazo mw'ishirahamwe rijejwe inyubako BHB, ni banke ishinzwe ivy'inyubako. Iyo mikoranire n'iryo shirahamwe Miriwari hakaba rero harajemwo ibibazo, aho iryo shirahamwe muri kino gihe ritakivugwa. Muri Australia aho yararongoye abarundi bari muri diaspora i Melbourne, Manirakiza akaba yaravuzwe cane mu gutoza amafaranga akoresheje amwe nk'uko amasoko yacu muri Australia bivuga, akoresheje iterabwoba cane cane mu Barundi bahunze canke bataba mu Burundi bahungiye muri ivyo bihugu. Ibi bikorwa rero vyose bivugwa ko vyavuzwemo Manirakiza bikaba bitera amakenga bamwe n'abandi nk'uko bivugwa. Abo muri Australia bo bakaba bavuga ko ata mwizero bafise kuri Manirakiza ko azokora ivyo ariko ariyemeza vyo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura, na leta ubwayo yananiwe ariko ikaba iriko irayiha uwo Manirakiza. Benshi bakavuga bati none leta ni gute ishobora kunanirwa kubaka isoko, umuntu umwe Rudende akavuga ko iryo soko azoryubaka bigashoboka. Bivugwa ko Manirakiza yoba afitaniye imigenderanire ya hafi n'umuryango w'umukuru w'igihugu nk'uko amasoko yacu yegereye umuryango w'umukuru w'igihugu abivuga. Manirakiza akaba afitaniye imigenderanire idasanzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse by'umwihariko umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Kuba rero bafitaniye imigenderanire idasanzwe bikaba bisigurwa n'ukuntu yoba yarahawe uburenganzira ndetse akanahabwa kontra yo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura atamahiganwa abaye. Ivyo rero vyose bikerekana uko ubutegetsi bumushigikiye, ariko nanone ikibazo gikomeye cane kandi umwe wese yokwibaza ni ukuntu iryo shirahamwe One African Investment Fund ryoba ryaratangujwe na Manirakiza ryoba rigiye kuronka amafaranga yo kubaka iyo soko nkuru ya Bujumbura. Amasoko yacu yizeye akaba afise ubwoba ko ibintu bishobora kuzovamwo ikintu gikomeye cane, ubutegetsi bukaronka uko bwiba amafaranga y'igihugu bukaja kuyashira muri ivyo vyo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Ibi rero akaba ari ibintu bamwe n'abandi batabona kumwe. Nk'uko rero bimwe vyagiye bikunda kuboneka cane mu mwaka, hari ubundi mugambi wiswe Community Development Initiative wo mu mwaka w'ibihumbi 2009, aho amamiliyoni atari make yibwe akaba yaregeranijwe mu banyagihugu, yaratojwe mu banyagihugu ariko ntihamenyekane aho yoba yarazimanganiye. Ibi rero bikaba vyaramenyerewe cane kandi ivyo bikaba vyarakozwe ku ntwaro ya Petero Nkurunziza yariho muri ico gihe. Ivyo rero vyose bikavugwa ko ubutegetsi bushobora kubikoresha mu kugira bwibe abanyagihugu. Iyo nkuru ya Manirakiza ndetse n'ibindi vyinshi tubashikirije kuri vyo tukaba tubikesha inkuru ya bagenzi bacu bo kuri RPA
ijwi ry'abanyagihugu. Ni amatohoza bakoze ku bw'iyo nkuru yavuzwe cyane, ariko abenshi ntibahengeshanya kwerekana amakenga yabo byo kubaka iryo soko. Hakaba abahiganwa bahagarariwe n'abahishije na komite y'abantu bakeye baserukira abahishije ibintu byabo muri iryo soko. Muri icyo gihe hazogeza batore mu bahiganwa abo tubona ko bashoboye kuryubaka. Ari cyo gituma tutemera na gato ko leta y'u Burundi ihamagarwa yishakiye umwe ari we wabo kugira ngo aze kubaka isoko bidaciye mu ihiganwa. Muri icyo gihe hamaze kubihiganwa tukabona ababishoboye, niho natwe tuzoca twemera ko iryo soko ryubakwa, kuko n'ayahandi bishishikaye kuba ari uwo muntu yazanywe na leta ya CNDD-FDD waje kubaka. Biraboneka neza ko ari bwa busuma bama bagira, kumwe bagenda mu kigega cya leta bakayora amafaranga y'abanyagihugu bagashyira ku makonti yabo. Bariko barondera ingene ayo mafaranga yose bibye bayashyira bitwa ko ari isoko ryubatswe na leta, kumbe bashatse kunyegeza ayo mafaranga yabo iryo soko ribitirirwe kandi atari iryabo, ari iry'abanyabujumbura. Uwo yitwa ko arongoye igihugu ntiyari muri iryo soko, nta bintu byiwe byahiriye mu isoko. Nicyo gituma twebwe tutabona ingene bofata umuntu bazanye bonyene bashaka atahiganwa rihabaye ngo aje kubaka iryo soko. Ibyo rero ntitubyemera, kandi abarundi bose cyane cyane abanyabujumbura bave hasi ntiryubakwe hatabaye ihiganwa riciye mu kuri no mu mutekano. Murakoze. Ikibi ni muri dome. Nagira mbwire Martin Niteretse, ministre de la sécurité ministère de l'intérieur de la sécurité publique, ko documentation iri muri ministère yawe mu gihe abantu birirwa baranyuruzwa. Ntugire ngo uzoba kure y'abazobazwa ibikorwa muri icyo gihugu, uzoba kure na gatoyi, kuko abantu banyuruzwa, abantu bicwa, abantu bakorerwa ikibi ni muri domene yawe, nta n'umwe atabizi. Muri iyo domene rero hari umuminisitiri, hakaba izindi nzego zose zibirabye. Abantu bakirirwa baranyuruzwa, bakirirwa baratotezwa. Wewe uzobibazwa, ntandake minisitiri uzobibazwa. Ntugire ngo abantu baranumye, nta n'ubwenge bwinshi burimwo, kuko